nariko mbaho umengo ari ibintu nariko ndafata neza indani muri jewe kuko nari sanzwe ndumuna akorana n'isi y'umwiza ndemeza ko ari cyo Imana ariko irandondera amara iryo joro acaba mu indoto ijoro gitariki 21 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2012 ico gihe nari nagiye muri Congo kuko nari navuye South Africa mfise album y'indirimbo ni gute umuntu yovuga ngo navuyeyo ngajeho direct ahubwo bambonye ryari sinakije muri 2012 2012 2013 2014 2015 mu ntango nta numwe atariko aravuga ko uwahoze ari Suguje yagowe asa nabi akubititse inambara umupira umwe w'imbeho n'ipantaro imwe ishure ry'Imana ntajyo bazi ishure ry'Imana ntajyo bazi Imana si umusivili just naje mu bindi je ndakunda Yesu so nubu ibiko biraseruka byose nugukunda Yesu ni nkubu nyene ibi bariko barabona ni incamake je bagiye kubona rwawe harimo inta yo kugira amahitamwo y'urugo rwawe umugore wawe yigeze kukubwira ko kubera ko amajambo menshi yumvise byatuma umuvyeyi we wagira amakenga yo kumuguha wari mu bihe bimeze gute ndumuri yizera cyane nibuka ko tuko turavugana icambere yambwiye ngo papa wiwe ntaza kwemera kubera ko icambere yavuga ngo kubera ko atari bwandika igitabo ndambwira oya papa wawe kuba yemera atemera banza kwanza wowe wemere ko sindi kuvugana na papa muri uyu mwanya amajure kensenge bikurikira ni Imana ndumuntu yizera ofete ico nizera ko kiba kiraba ico nizera ko kiba kiraba it's like that na indi choice na simbona ukuntu byo reka kuba kenshi mu mawadi barakunda gushira mawadi mugabo bamenyesha aho bashize mu cyo giharuro Fanny Lavine umukinyi wa Mareresi yashoboye kwerekana yuko migyo higanwa atarimo ndetse avuga yuko ivyo bintu mukora atari vyiza gushiramo abantu batamutavugishije koko ashaka umurongo utukura umunsi mubibona mabyakiriye gute mu gihe afise influence nini yari gukurikirana ibikorwa byanyu sinibaza ko yari gukurikirana ibikorwa byanje kandi navuze ko amahitamo wigeze gusigura kuji kuzimu ngo abantu ntibanka uwagiye kuzimu ahubwo bantu wagumyeyo kuji kuzimu niki ibintu bimeze gute bona giye mu formule atandukanye na Kristo numatagiyeyo ni kubera ko bagumutse gusa bavuga abantu benshi bavuga ko nagiye kuzimu nagomba bashingire naye ko nagiyeyo cyabona bose baratekereje barabivuze ndavuga ye nagiyeyo gusa nitwatevye twamasi 3 turasohoka ko mu ijoro rimwe njyana cibito cya Rugombo niyo nzo ndayibuka nabonye ikintu kiza nk'intera nibuka ko ivyo navuze mu gifaransa cyo standard j'étais haï Satan j'aime Jésus le tout puissant cemenya ko ari shetani wenyene ubwo yaraje kundondera yamenye ko ndamwanga warigeze kuba usengira abantu online ariko cyane abantu bo muri Arabia Saoudite canke Oman ngo abantu mu Barabu abantu benshi ntibavyemera bakavuga ati reka arondera abantu basanzwe barusha bafise ibibazo kandi ngwizeye ngo arakira koko naho yo bari bubeshi kubera iki batobigerageza nabo ko barushe batari mu Barabu burya bari mu Barabu bararusha. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye turakomeye neza muri hose mwiwe canke muramusevanye na muri. My name is Frank the Answer iyi ni African TV. Ndaguha ikaze wewe wese uri mu Burundi mu Rwanda mutezana muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu buvya Barabu ndavuga mu Mandi nabi Saudite aba Dubai muri mwese ndabaha ikaze abari mu Busuwisi namagenda baha ikaze tumushaka kwishina yacu ndagusaba gura subscribe kubaka umuryango munini uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi aho tugiriye amahirwe kugira umutumire adasanzwe benshi muramukunda benshi muramuzi benshi musamwe mukurikirana hari benshi yafashije Prophet of Jesus karibu sana. Asante sana. Umeze neza. Imana ishigwe he. Wewe kaze kuri African TV. Murakoze kandi kunyakira Imana ibagirire neza. Yego. Uramutse abakunzi bawe, abakunzi ba African TV muri rusange. Wow. Abakunzi banje ndazi neza ko ari abakunzi ba Yesu cyane. Kuko bakunze Yesu bacabona igikoresho ca Yesu, baca barankunda. Babandanye bagumiza amaso kuri Yesu Kristo. Wese agiye kutugirira neza kandi agiye kuza vuba. Azagwera ngahanye. Inyambaro zawe ziteye amakinga abantu wengene yambaye neza cyane ugeregeje kuva hasi gushika hejuru yambaye neza cyane style zitamenyerewe cyane gose ariko kenshi bazirigerageje kuziraba bakavuga ati izo nyambaro ziratera ubwoba abantu wambara neza ariko kandi ndashima Imana ko umaze kuvuga ko ari nziza iyo rero abantu batewe ubwoba ni vyiza nucuye bakwambara ivyiza iyo byari kuba bibi twari kubireka ariko kuba gusa ari vyiza bikabatera ubwoba nuko bava mu bibi babona ivyiza kugira ngo banezererwe ivyiza nane bavugisha bo bishobora kuba byiza mu maso y'abantu bamwe ariko hakaba ari abandi bantu biyitwa yuko bafite andi maso barabisha hakobana mu bindi bintu je nibaza yuko ari ibintu bifise imizi miremire cyane bisanzwe inyambaro zose twambara ino sizo nyambaro abarundi bambara kera nyambaro zose twambara ni nyambaro zahawe kazi namwami yambaye costume
costume twayikuye ku muzungu. Sinibaza ko abantu badatahura ari kubera ko ari nyambaro mbi, ariko ni kubera ko yaje mu inyuma yiyo yarasanzwe amenyereye. Ubundi ho inyambaro ijejwe iki? Yuko ifuka umuntu nerekana ubwambure bwiwe, yuko ifuka umubiri w'umuntu kugira ngo bikunde ko aja hagati mu bantu, yuko umuntu atogenda aramenya, yuko umuntu yobegwa bibaye ngombwa, na cyane cyane ko navyo ari vyiza. Rero nimba inyambaro ifise iyo nsiguro, baba nambaye ipantaro, baba nambaye ishati ishikino, baba nambaye n'igifuka kugira ngo nihaba ntari ikibazo hafuke, banizera ko nambaye neza. Hariko rero nkuko wabivuze, birashoboka ko kwa kanaka bitabaye vyiza, ariko muri nose kugira ngo unezeze abantu bose gusaba kwiyahura, kuko kumva gusa niyo abantu bavuga mu neza bose icyarimwe, ariko na muntu muzima n'umwe uzosanga abantu bose bamuvuga neza, nibizokwigira bibaho bose bavuga neza uwagiye. Intahe idasanzwe ya Prophet Joshua turaza guhera itariki 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2012. Ryari joro rimeze gute kuri Sugu J? Avuga kuri Sugu J ryari joro rimeze gute? Shaka twinjire muri iryo joro kwanza, muri igihe nakijijwe. Yego, ryari joro ridasa n'ayandi majoro. Icambere nibwo mbere nisho kino kibazo, nariko mbaho umengo ari ikintu gisa n'ikintera ubwoba, ariko naco nahura. Nariko mbaho umengo ari ibintu ntariko ndafata neza indani muri jewe, kuko nari sanzwe ndumuntu akorana n'isi y'umwiza. Ndemeza ko ari cyo Imana ariko irandondera. Amara iryo joro acaba mu indoto. Ari joro gitariki 21 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2012. Ico gihe nari nagiye muri Congo, kuko nari navuye South Africa, mfise album y'indirimbo. Iyo album objectif yari uko igugwa, yarimo First Love, My Proud n'izindi. Hama ndinga na biganiro vyinshi nariko ndakora, na shoni nariko ndakora, ariko nariko ndategura isoko y'izo ndirimbo. Amanisha ndavuga hako ndayisohora ikagugwa ngaha gusa, reka nje muri Congo nkorane n'amateleviziyo yahajya, nabo nyene ndababwire kugira ngo umwanya nza gusohora izo ndirimbo nabona nziza cyane. Ico gihe nari nakoze album yose yakoreye South Africa, vuga niza sohoka ibikurikira abantu no muri Congo bazigure. Ndagenda cashikira ku muntu yitwa Kianza, ndamuvuga n'umupapa sanzwe akijijwe, ariko yarafise strategy, afise studio. Muri studio yiwe yakora indirimbo za gospel n'indirimbo z'abandi bo mwisi. Abo mwisi yabakora indirimbo kugira ngo nibaza aronga kajyo ko kubabwira ubutumwa bwiza. Birumvikana ko nanje nategerezwa kubonana nayo, ko nasanze ndanamuzi, yigeze kunyakira igihe nakoze spectacle nkikorana na e-commerce service muri Congo Bukavu. Ico gihe twagiye na Shani Queen, sinibuka n'abandi twajanye nabo. Hamurumva ko ico gihe rero nagarutse nk'umuntu asanzwe amuzi. Shitseyo Imana tugirira ubuntu, turashika ko gushika n'ubuntu bw'Imana. Hama ijoro rya mbere urumva shitse sanga madame we yitwa Bora yari hanze, yari yasohotse agiye Goma iwabo ni Bukavu. Acambwira ko madame adahari, reka twese tugende turare mu cyumba kiri hafi ya studio kugira ngo dukore indirimbo mu ijoro, kuko hana amatara agenda cyane. So umva twari mu cyumba kimwe. Hama cyandagenderwa rero ndabona indoto. Iyo ndoto yanyeretse byinshi, na ndayivuga kenshi, aho nabona ndi kuri podium ari abantu benshi, ariko mukanya cyambona hafi yanje ari imbeba. Je ndi hagati y'imbeba, hacaza umuco. Uwo muco usibanganya izo mbeba, cyandavuga jewe jenyene. Iyi Imana ihinduye ubuzima, na numwe ashobora kandi kugushyira hasi. Ndikangura ndavuga iyi ni ndoto y'igiporoti. Mu ncamake nicyo cyambere canje ko, ariko Imana igukeneye ntinanigwa, hayo gufatira na ari hose. Kandi asengeye abantu ngo Imana ibafate mu izina rya Yesu, ifatana neza. Muri cyo gihe naciye nsohoka hanze nk'ugiye muri toilette, ariko ngarutse nashikiye gufukama no kurira no kwihana. Inkomezi zavuye Imana yonyene, uko niko vyabaye. Cyo gitondo rero nyuma y'iryo joro, cyo gitondo niyo ntanga ubuzima bwanje bushasha, abantu babona Imana yandondeye. Icyubaro kibe cyo Kristo Yesu. Nagije kumviriza runo rugendo, nibaza ko yari interesse cyane no kumva ivyo bintu. Ijoro ryahindutse mu kanya gato, ibihe byahindutse mu mwanya mutonya. Wari wagurobeje uri mu bimeze gute, genre mind yawe aho yari iri, canke kwa kundi ibintu byaje nyine direct, bigatuma n'umusana wagira amakenga ati ivyo bintu biratangaje cyane. Kuko izo kuratangaje, abanye tuzi ko ari urugendo etape par etape, ariko waguyeko. Narabiguye ko cange yarabintayemo aragaheza girwa Kristo Yesu. Umunsi nakubwiye ko ari ampe umunsi mengo handi umuntu udacakira neza ivyo bizobeje, kuko mu muntu ari yijwi nahatabizi. Kandi Imana nivugana gusa n'abakijijwe, Imana ivugana n'abadasenga. Cyo tumuntu avuga ngo yo nagomba ndeke kujayo, ariko ndajayo ngira ingorane.
ngo ni ikintu cambujije na kintu kikubuza na kintu cakuremye n'Imana yakuremye ibikwira kuyobora birumvikana ko kuri uwo munsi ari ako ka stress ko kutabona neza ejo ariko quand même ndiko ndakora kuko ndi umuntu mu bantu iyo ndiko ndakora ikintu ndagishiramo inkomezi zose ucamake biragoye gusigura uwo munsi wose ukuntu wagenze bijana mu rugendo shitseyo ndidire gukora indirimbo ariko umengo sinuba courage nkuko ndigezwa kuzumva ndi no mu kindi gihugu sinari mu gihugu canje umwanya habaye ivyo bintu mu ijoro ahubwo umunsi ukurikirana wari gitangaza kuko inyuma yo kuba meje gufata ingingo numva ko ntegerezwa kwakira Kristo nari umwe ce nibuka ibintu nari mfise icupa arimo amagufa y'abantu that time nafise ibintu byinshi abantu benshi batazi bamwe nababwiye mu ntaye zimwe nagenda akora then birumvikana ko umunsi wacuba ubutoroshe bijya bintu mfise biza kunyica biza kugenda gute ibintu navuganye navyo ibintu nagendanye navyo Imana ndiko ndemerera ntayo nzi neza je nabonye indoto gusa mu ijoro then bica biba gutyo urugendo tangura kurikira kurondera abakozi b'Imana Imana yezagira abakozi b'Imana aho bari aho bava bakagera cyo gutuma namabwira abantu igihe cyose abantu bagerageza kwerekana ko atamukozi w'Imana mwiza ariho baba ariko barica bazokizwe ejo ko inyuma yo kubona ivyo bintu ari ngombwa ko ndondera abakozi b'Imana sai kurondera abandi abakozi b'Imana barahari Imana yezagira umuntu wese yabaye umugisha muri yo time ko bwanjye bakunda kuvuga ngo gute umuntu yahuze mu bintu by'amangetengete yahavuye arabiheba direct aca umukozi w'Imana atahubwo yahinduye umukenyuro yakamize ngo ntigacira bivana nutigeza agacira kuko umuntu avuga ivyo yamize ama bikaba kiri mu kanwa kiwe niwe agafise je kanje naragacira now ni gute umuntu yovuga ngo navuyeyo ngajeho direct ahubwo bambonye ryari sinakije muri 2012 2013 2014 2015 mu ntango nta numwe atariko aravuga ko uwahoze ari suguje yagowe asa nabi akubititse inambara umupira umwe w'imbeho n'ipantaro imwe ishure ry'Imana ntajyo bazi Imana si umusivili Imana nuhoraho nye n'ingabo kugira ngo utahura ivy'Imana wige cyane ivy'igisirikare mu gisirikare uwo mwiganye ubonye umusirikare ariko agendana n'abamugendanira uzoyibaze ngo yavuye kwishura asimbira mu gisirikare cyagiye uri kurajya uburobe ariko arajya ibishushe kugira ngo abicari rero urashobora kudaharura iyo myaka yaba mu byinshi amagorwa ingorane ariko izo ngorane Imana yagombira habe mbega naje kunywa cange naje kuriyo nibuka ko mama apotre yigeze kumbaza arambwira ko muri kuraca mu bibazo ni giki uvuga muri kino gihe ndavuga Yesu arampagije je cyo narimbuze sugufata indege kuko nayifashe ndumusani je cyo narimbuze sugukomerwa amashi barankomeye amashi ndumusani je cyo narimbuze sibia kuko narazinywa cyo narimbuze amahoro y'indani narimbuze ubuzima bw'inda nakuze ndi n'imfuvyi ndanezero uwo Yesu umunezero wanje ni Yesu umunezero wanje ni warumatanye nukundi ko ndakora ibitangaza abanzi kuva nkizwa nyuma warundi babwira uyu yagize umunezero wo kumva gukorera Imana ari mu ngorane nagenda kuvuga ubutumwa mu isoko yo mu gisyo birumvikana ko umuntu ambonye uyu munsi ku macano ambonye uyu munsi kuri Facebook akabona mfise aba followers abantu bankurikirana barenga 100 aca bibaza ngo nabasimbiye navuze ubutumwa mu isoko mu gisyo navuze ubutumwa mu mabarabara ndiko ndavuga Yesu kuko niwe ari umunezero navuga ubutumwa mu mabisi yose nagendamo rero iyo muravuze ngo byaciye bibo bwonyene wa munsani umwe yari afise izina kugenda mu mabisi avuga ubutumwa no kuba arahindutse meme n'ubuzima burahinduka cyane bimeze gute uroshe kuba mu bwo buzima canke Yesu arababaza bo nitwovuga ko ababaza ariko igise niko kimeze ku muntu wese yifuza kuvyara iyo amaze kuvyara navuga ko igise kibabaza avuga ko ari umuryango umushikana aho yavyariye nitwovuga ko ababaza rero ntigise mu cyama Imana ikora gisirikare abantu batabizi bazovyiga Imana niyo yaremye ibijumba Imana niyo yaremye impene ariko nta muzosoma muri Bible bavuga ngo uhoraho nye n'impene bavuga uhoraho nye n'ingabo so ari nye n'ingabo le Dieu des armées maze kumva le Dieu des armées umenye ko ariyo principe z'igisirikare ngaho gisirikare rero icyambere ukicinjira ko bagukuramo igisivile kuko umusivile ntashobora gukora so bagukuramo igisivile n'Imana iragukuramo igisivile iragukuramo ibintu uza wibaza ngo ndaje gufura ndaje kujya kuko Imana iguha ugashikira kujya ejivya yuzo bikoresha atariho ahubwo banza kuba uwayo rero nico bita engagement ubwo n'urugendo benshi badakunda kuvuga hama bakacabona 2012 turamubonye ari South Africa ibaze rero watangiye kumbona ryari niko ndavuga ubutumwa mu bikorane nyuma 2015 2016 yo myaka 3 nari he uzobaze bati Max bari banzi bakaza bakabona homba uzobaza abantu bagendana nanje nari mubihe
umwese avuga ngo no ibi sinovyihanganira ibi sinovyemera avuga no just naje mu bindi je ndakunda Yesu. So nubu ibigo biraseruka byose no gukunda Yesu ni nkubu nyene ibi bariko barabona ni incamake je bagiye kubona ejo bazovuga ngo none binavyo bikuye ko ejo twamubonye ariko agendera akamodoka gato nibibazo bito kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Yego hari ibimenyetso urugira ahantu donc ahantu yishitse ahantu canke uri bigatera amakinga abantu ati akaba arahejeje kugota ikirere cyaho hantu akikuje ati na MSP yawe hamagara man shikabona urunamye uragize ibintu bateye amakinga. Iyo umuntu avuze ngo mba maje kuhamagara ama esprit avuze byo gusa ni kubera ko yahise menshi je mba mpamagaye mpwemu yera isi imwe musishobora gukora ni si imwe mushobora gukora gute nafise mpwemu yera. So bivana rero nivyo yigeze ahamagara uwo munimba yigeze guhamagara nyogokuru wiwe kujya abonye je nunamye acha ibaza ngo nanje mpamagaye nyogokuru waje ariko je navuze uwo nahamagaye ni mpwemu yera. Mpwemu yera nunamye ngafukama nciye bugufi imbere y'Imana sivyo gahemu njamye hasi mba mana naco maze ndi umukungugu uyu mukungugu niho navuyemo nundeke nkore nk'ubishoboye ngwino ukore wibuke ko uyu mubiri mfise ni w'umukungugu najamye hasi neretse Imana ko navuye mu mukungugu. There is no value on me, only his value. Nta gaciro kanje mfise kiresa agaciro kiwe ndamibuse ko ndivumbi gacizi gakora. Iyo umuntu avuze ngo namagaye esprit nini ari we Kristo Yesu mbaho kuri cyo gihe birumvikana. Yes, mu rugendo rwawe harimo intahe yo kugira amahitamwo y'urugo rwawe. Umugore wawe yigeze kukubwira ko kubera ko amajambo menshi yumvise byatuma umuvyeyi we wagira amakenga yo kumuguha. Wari mu bihe bimeze gute? Ndumuri yizera cyane nibuka ko tuko turavugana icambere yambwiye ngo papa wiwe ntaza kwemera kubera ko icambere yavuga ngo kubera ko atari bwandika igitabo. Ndambwira aho ya papa wawe kuba yemera temera abanza kwanza aho wemere ko sindi kuvugana na papa muri umwanya amajure kensenge bikurikira ni Imana. Ndumuntu yizera ofete ico nizera ko kiba kiraba cyo nizera ko kiba kiraba. It's like that na indi choice na simbona ukuntu byoreka kuba cyo gituma shima Imana ko nizera ibintu byiza. Ariko umuvyeyi nawe ni wa muntu ashobora gufata ingiyo kumwe nawe akavuga ati no gize bino bintu byo tavyumvikanye ndakuvuma. Ndajyoye cyane kuko Imana ari umuvyeyi kandi umuvyeyi wiwe kuko ni umuvyeyi wanje ariko ndabizi iko ico nizera cyose kiba cyane ko ntagomba kumutwara gukina karashika ngoma ndamutware mu rugo kandi umuvyeyi umaze kubyara umwana w'umukobwa wa witeze ku munsi umuzogira abuzukuru ntibazova ku giti. Muri ico gihe narizi ko ari uciza kinjanye I'm a believer iyo nizeye ko ikintu kiba nta numwe ashoboye kugihindura kiretse Imana yonyene. Yes. Ego mbiro ngaruka tuba tuze mu bidasanzwe evenement igiye kuba vyuzuye kubera ivyuzuye. Urambaje ikibazo kiryoshe muri kino gihe nivyo bihe ndimwo ivyuzuye biba itariki 7 z'ukwezi kw'indwi uko umwaka utasha byatanguye ukwezi kw'indwi tariki 7 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 zatanguye igihe cyiza byabereye Gitega igikorana Imana yampaye ngaruka mwaka mu gicapo cayo nizera ko ndiko ndashitsa ngaha kwisi nuko uwo munsi ubu munsi udasanzwe muri kino gihugu no kwisi yose kandi uko imisi igenda niko biriko biraba kuko mu ntango bibaye Gitega umengo ni tariki mvuze umwaka ukurikira yari 2018 le 7 nagize mariage umwaka ukurikira le 7 2019 tori muri quartier 7 mu Ngagara 7 2020 tori ku rozon diplomatique bitangura gufata isura yagutse uko bukeye uko bwije aho bizoba binini kuruta ni gicapo rero cigikorane ngaruka mwaka aho Imana yerekana birenze uko tuvyibaza kuko rendez-vous ni rendez-vous nico gituma kuri mariage ushoboye kwambara costume. So iyo ni rendez-vous idasanzwe y'Imana mu mwaka itariki 7 z'ukwezi kw'indwi muri kino gihugu aho byatangiye ari abantu bo muri kino gihugu gusa ubu abantu bava no mu mahanga bakaza ni kintu kinini niko ndavuga nk'igikorane ariko kuba rero igikorane kinini kiterekeye Joshua ari c'Imana kiterekeye Sabaoth Church ishengero ndongoye ari cy'umubiri wa Kristo uko misi yagenda niko twagenda twinjizayo n'abandi turi kwinjiza abapastori bose bakavuga ubutuma nicohera caturarahaja kuko Burundi busaba abakozi Imana beza benshi kandi beza. I tell you the truth abantu ntibabizi Burundi busaba abakozi Imana benshi kandi beza kuko umukinyi mwiza nuzomurabire muri Barca igihe afise conditions zose za entraînement. Umukinyi mwiza uzomurabire kundahango ariko agirira entraînement atari vyatsi ariko agakina umupira. So hari ibintu abakozi Imana bunga mukwiye kubashimira ukwitanga ni kwinshi kwiba ni kwinshi gukorera Imana mu nkomezi zabo n'uburyo bwabo ni byinshi mu bihugu by'Abongereza muri mu za Nigeria nagiyeyo
usanga abantu bashigikirwa biteye ubwoba uye n'umuntu adashigikirwa cyane ariko agakorera Imana dufite abakozi Imana beza cyane kuri icyo gihe ntitwari kuvuga ngo abakozi Imana bose byo kuvuga ubutumwa baraza kunshigikira baragahezagirwa abashobora kuza batarabitahura bazoza mu gihe gikwiye kuko tuyizera ko bazomenya ko atari evenema Joshua ari evenema ya Yesu Kristo mu Burundi cyo tuvuga reka twingizemwo abakinyi ba football ama eglise ahure niho twatangiye rero kugira ama match eglise igakina ni objective yari kugira ngo bamenye ko icyo gikorana ari cyabo kandi byose nivyo bera byose kuri uwo munsi umwe ariko uku kwezi kose bariko barakina ama match bariko bariyumvira kuri iyo evenema bakaza ikabi yabo bakabona natwe twarayibayemo mu buryo ubucanga ubundi haca hakurikira abantu bakabiri dukunda cyane twese tuzi twatangiye kumenya indirimbo za Apollinaire tutaranakizwa abaririmbyi baragaheza gigwa Apostle Apollinaire agikorera muri Palais des Arts nari ngira umusani Sugu J je narigendera agiye inyuma nkicara mu mababa yawe urumva indirimbo abaririmbyi rero ba gospel baratusha cyane naho tutarashika twebwe kuko amajwi yabo muyagendana mu maserena mu mamodoka cyo tumva kumengo nimba ari evenema koko y'Imana reka b'Imana bose bayibemo ni wace hinjiramo rero abaririmbyi byatanguye gute byatanguye tuvuga reka ubu muririmbyi umagashimwe ka 700 niko twavuze hama tumwe na gitari tugire evenema ico gihe habaye abaririmbyi benshi baciye biyandikisha muri ico gihe niko twabikora bariyandikisha abo abantu bakaca babatora twafata nimero imwe ya telefone bandika message amaziga harugwa Eden Bangacha atwaye kuko je mbere yo gukora set ishika kuva le 30 mu ijoro mbani di anu ni yugarani zikugira ngo imyiteguro y'indwi yose ya nyuma simba mpari hama simba nzi biko biraba mu city cyo gihe kirese byo neretswe hama ndamuhaye trofe mbonye umunezero agize ndavuga wow bino bintu kubeshoye gutera umunezero kundi mukozi w'Imana kuko muri ivyo umukozi w'Imana tuvuga ko tubikore umwaka ukurikira turakoresha the même strategy umwaka ukurikira abiyandikije bariyandikishije Yannick atwara moto tubona umunezero yagize turavuga no reka rero ubu tubisubize ku bantu babizi aba expert bashoboye kubikora kuko twebwe bashoboye kwikeka yuko tweretswe uza kubuwa mbere bakavuga ngo ni Imana yamutoye kuko iyo tuvuze baba ari siri ko Imana ikwiravuga ko twavuze vyinshi kwisi bazi turavuze kuri Trump ivyabaye tuvuga vyinshi bikaba twikeka yuko nitwabandanya tugira gutya bazovuga ngo n'uyu Imana yatoye kuko muvugisha yavuze ivyo Imana yavuze alors que indirimbo baririmbye zumvise abantu benshi zumvise aba journaliste nibo bazishikana ku banyagihugu cyo gituma ariyo Christian Xavier afite experience mu vy'indirimbo imyaka irenga 21 ndamuzi kuva hacagi hariyo Big Zoe muri review wa gospel mu ncamake naza gushira agatima ku ruhande aza gushira agatima ku muco kuko n'umukozi w'umuco kuko kiretse ko Big Zoe ari umuririmbyi mwiza wa gospel asanzwe ari n'umigisha w'ijambo ry'Imana n'umwana w'umuco so hariho Santa asanzwe kijijwe arazi Imana kandi ari muri entertainment arazi biriko biraba ikiba rero ico bita jiri abo nibo twahaye gikogwa tuturabwira gusa dukeneye yuko shimira na competition turimo competition abantu barahigana ahubwo nugushimira kuko indirimbo zonyene zaramaze kwiserura ico gituma baciye babashiramo nuba rero navuga ko kuri kitwe mwumva dushizemo na muntu nashizemo abo bantu basanzwe bari hiyo bizotuma umwaka ukurikira abantu bakora indirimbo bataziterera mu cyumba kuko bastereye mu cyumba baturushe kuzijya ndirimbo nibazihabwa ku bwabo bazihabwa ku bw'Imana nk'umukozi w'Imana nziko zinyubaka hariyo n'abakristo benshi zo kubaka objectif yacu iragutse iza gutuma muri uyu mwaka baza gusora indirimbo bataza gushira mu kabati batazishira ku bajournaliste kugira ngo ejo abajournaliste batore abaja muri ico kintu baza kuzishira aho zumvikana kugira ngo abantu nka Big Zoe ndaririmba ariko ari umuntu yavumbutse indirimbo niyo sisiko vyumva muri ico gihe ibyo tuko turakora ubu benshi badatahura n'ingoga bazobitora muri kazoza ariko batahura n'ingoga bamaze kubona yuko mu gihe kigufi indirimbo za gospel zizogwira kekeranye yuko bizogenda neza yo gushima bashima gute ndashobora kugushimira nagwaye ibombo ukavuga uyu mutima ni mwiza ndashobora kugushimira nagwaye umucungwa ndashobora kugushimira ndagwaye imodoka ariko ushima ashima n'icyo afise ariko tuzoshima neza kuko tugomba dushimira beza Imana ibamugize amen yes mu mwaka weze mwatanze moto sigura yuko uyu mwaka bishobora kuba imodoka ubwato canke indege canke ibindi mwaka bimeze gute Dajyo uvuze ubwato nariko ndibaza abazuca banje nibazoje igitega tubaye ubwato bacu bagenda Nyanzarake urumva bacatangura ku namakamba twari kuvyifuza kubikora gutyo mu mwaka uheze twahaye umuntu umwe
n'uyu mwaka twari kubikora kuko uravyumvira ko twari gutangira kinini kuko twe nitwibaza ko tuva mu bwiza tukaja hasi tuva mu bwiza tukaja mu bundi. Uyu mwaka rero ni benshi. Umwaka weze ari umuntu umwe kwikosantra ku muntu umwe biroroshe, ariko ubu tugomba umuririmbyi w'umusore cyangwa umugabo yakoze neza muri uyu mwaka. Tugomba umuririmbyi w'umukobwa cyangwa umudamu yakoze neza muri uyu mwaka. Tugomba groupe yakoze neza muri uyu mwaka. Tugomba umu worshiper yakoze neza muri uyu mwaka. Tugomba umuntu w'umuririmbyi wa gospel ari hanze kugira ngo indirimbo nibazisore bazigumize mu Bwongereza, bazisore bazirungi kino bamenye ko ziduhezagira. Tugomba dushima umwe mu ba diaspora, ariko kandi yabaye n'ikindi abakinyi b'amasinema barubaka abantu benshi. Mu gihe wubaka abantu benshi ni gute two kwinjiza ibyacu? Ni gihe dutanguye natwe kubarekonesa mu sinema zizokinwa muri kazoza zosanga abantu bafinya kwambara ubusa avuga ngo iyi niza kwinjira mu byuzuye. Baza ko ndiko datahurika tuko turondera umuco kuno umuco uganza. Hari ikintu ngaha tutovuga ubu, ariko tuzobabwira abantu ibi byose twarabibona ko bizoba, kuko abo bantu igihe bazokora shemirwa evenema imeze neza bateguriwe ahantu heza bahabwa honneur, babone ko tubarekonesa dubaha akajyo yuko ishengero bahezagiye, kuko birazwi ko dukoze igikorane stade bayuzuye. Kandi twizera ko ezo kuzura cyane iki gihe izo bari kuwa mbere bavyibuka itariki indwi z'ukwezi kw'indwi ni kuwa mbere. Babone stade yose natwe turicaye kuko tuzogira umwanya wabo. Nanje mve kuri podium eje gusengera abantu mbwira abantu mwicare rero ku ntebe. Ubu rero tugomba turaba abanyakuba baduhezagiye mu byumba byacu. Tugira umwanya duhaguruke tubakomera amashi tubabwire ego muririmbira Imana, ariko ni mwaririmbiye mwenyene mu ndirimbo zanyu natwe turashika ubwiza by'Imana. Tuba celebre tubakomera amashi. Icyo kintu cyambere kizoba kuri evenema bose icarimwe n'abadahari. Mana turagushimiye kubgabo tunabasengereje eglise abantu bose barajya dusenge kubgabaririmbye. Umwaka uza turonga indirimbo zo twubaka koko. Hama hace yaba rero kuvuga mwibuke bano b'Imana nta numwe nga agomba kuba warushije abandi, ahubwo nuwagaragaye tugomba dushimire. Dushimira rero umumwe hama bibaye ngombwa tugire nakanya keza ko kwicarana duhanahana ivyumviro, bavuge n'indoto zabo tuvuge indoto zacu kugira ngo bikunde yuko twese twamamaza Kristo mu buryo bw'umwe no mu cubahiro ciwe. Uno munsi uvuze ko muzohezagira abantu batandukanye aho badushobora nk'iki bazoronga envelope, bazoronga ibahasha nziza tu, bazoronga ibahasha nziza ngo tubwira mu nyuma niba mara guhabwa amabahasha. None tuzuyatanga ku mugaragaro, bazotanga bijya bisheke binini urabona bya bisheke bandikako. Batanga bisheke binini kandi bazoyatahana, bazoyatora muri banki mu gitondo kugira ngo ntihagire umuntu avuga ngo ndiri tike werije kuyaronka. Yego. Yes. Kenshi mu maward barakunda gushira amaward mugabo bamenyesha aho bashize mu cyo giharuro. Fanny Lavine umukinyi w'amareresi yashoboye kwerekana yuko migyo higanwa atarimo, ndetse avuga yuko ivyo bintu mukora atari vyiza gushiramo abantu batamutabavugishije koko ashaka umurongo utukura. Bavyakiriye gute umukozi w'Imana? Mbega kubera ki mushiramo abantu muri award mutabamenyesheje? Biraryoshe uvuze ngo mushiramo abantu. Namaze kuvuga abashiramo abantu sindimo. Je natoye jiri sindimo, kandi ico kiza kungora no kugikomantako. Natoye jiri nayivuze. Hama jiri ifise droit sininjira no muri jiri, sindi no muri jiri. Nani cyumviro ntanga muri jiri kirese kubabwira ko mube mu muco amibikurikira bizo mu muco. Muri ico gihe nibaza ko umunsi jiri izokora interview izokwishura ku bijanye n'uyo n'uwundi. Hama nizera ko amahitamwo aricyo kintu cyambere kigize umuntu. Iyo ari igikorwa cy'Imana caje koko ari umugambi w'Imana, hama hakagera yaho bigera biko birakogwa, hakagira n'abandi bantu bavuga ati no ibintu sivyo bakaca mu murongo utukura, abari ibintu bisigurike. Iyo tuvuze igikorwa c'Imana bigashika umuntu umwe, simvuze kuri iyo party na Shetani yari umumarayika mu ijuru yavuye hafi y'Imana. So bisika ko ivy'Imana cyabiyora abantu bose. Oya, Imana igira ibintu kubw'abantu bose, ariko abayitamo bakayemera. Aho mvuze kubijanye n'Imana kuko bajije ikibazo ngo ni igikorwa c'Imana. Yesu yapfiriye abantu bose. Bivuga ngo Imana yakunze abari mwisi, itanga umwana wayo w'ikinege, hinjira yonde. Naho yapfiriye bose hinjira yonde uwizera. So mwisi imwe mwariyo ico bita amahitamo. Amahitamo rero ni choice y'umuntu wari we wese. Nibaza ko ikintu na kimwe coba co garagaza ko Imana itabibayemo. Oya, uvyaye umwana muremure nibisigira ko Imana yabaye ndende ku buzima bwawe. Unavyaye umwana mugufi bisigira ko Imana yabaye ngufi ku buzima bwawe. Niyo yahisemo kuma ba mugufi undi aba muremure, iguma ari Imana imwe. So na kintu na kimwe kiba kidefinisa Imana. Imana ni Imana, bapfa babaho, abantu bemera batemera, abantu ikintu cyose coba
imana iguma ari imana igikorwa cy'imana ntikiba defini kubera ko umuntu yariye ngo mbega byari imana koko kutariye none kujya kwawe niko kugaragaza imana no imana iguma ari imana igikorwa cy'imana cyitwa icy'imana kubera ko imana ari imana ni kimwe mu gikorwa gikomeye cyane gose Fanny Lavine afite influence nini ya cyane gose nibaza ko ari nayo mpamvu bari bamushizemo kugira ngo ibikorwa bishobore kuduka umunsi mubibona mabyakiriye gute mu gihe afite influence nini yari gukurikirana ibikorwa byanyu sinibaza ko yari gukurikirana ibikorwa byanje kandi navuze ko amahitamo ari amahitamo cya kabiri naje kuvuga ko ari ibitora burya jewe sinde mu bantu baraba ibintu byinshi nkuko abantu bavyibaza iyo mvuze jiri ni jiri hama umuntu wese navuze ko afite amahitamo iyo amaze kuba amahitamo imana ishigwe hejuru hama ikindi ariko navuze ngo byari kuca biba binini iki gikorane kibaye mu mwaka w'indwi amajenjeje parti y'igikorane parti y'igikorane yamayuzuza stade kuva mu myaka yose yari kuba mu mwaka uheze atabantu baje abantu kwibaza ngo peut-être prophète arabikoze kugira ngo abantu baze umwaka uheze stade yaruzuye ahubwo nkoze kugira ngo muri ico gihe abantu baza kubona nibabone jewe babone ubwami bw'Imana babone n'abandi bakozi b'Imana bose niyo idea wigeze gusigura kujikuzimu ngo abantu ntibanka uwagiye kuzimu ahubwo bantu wagumyeyo kujikuzimu ni iki ibintu bimeze gute bonagiye mu formule atandukanye na Kristo no matagiyeyo ni kubera ko bagumutse gusa bibiri bivuga ngo twabambanywe na Kristo nimba twabambanywe nawe twagiye ega ngora niko abantu bavuga ivyo batazi soma Bible tuvuga ngo twarahambanywe na Kristo nabambanywe na Kristo nindirimbo nimba yabambanywe na Kristo yaragiye ku musaraba narahambanywe na Kristo bisubiye ngo yagiye kuzimu ko Yesu yagiye kwa kashetani urufunguzo yana manibizera ko bimeze aho niho nagiriyeyo nigeze kubwira abantu igihe kimwe turi mu gikora ndavuga kukumva ko bari bihaye amakenga bavuga abantu benshi bavuga ko nagiye kuzimu nagomba bashingira inaye ko nagiyeyo cyangwa bose baratekereje barabivuze ndavuga nagiyeyo gusa nitwatevye twamase imisi 3 turasohoka tumaze kumwaka shetani urufunguzo ngo ivyo avuga nibiki ndavuga ninde atagiyeyo muri mwebwe nimba twahambanywe na Kristo bose baremera ko bagiyeyo gusa je biraboneka ko nagiyeyo kuko jewe ngaragaza ivyo Yesu yagaragaje nabo nyine bagaragaza ivyo yagaragaje kuko twarahambanywe nawe niko nizera ko twagiyeyo ahandi hose sinigeze njayo igihe nari kwisi sinigeze nja ikuzimu nakorana n'abapfumu bo kwisi nibo baje gukora ivyabo ariko sinigeze nja ngo ngiye kubonana na shetani ntigeze bibaho kiretse ubu ko shobe kumukubita this time because of the power kuri ubushobozi mfise so kandi namubwira abantu niko teoreka kumenya ko nubu twojayo niko bisengera umuntu ari kuzimu hamanga ariko namusengera ave none namukuyeyo gute uko wagiyeyo simple ariko ngo kujyayo kunamira shetani bya biteye isoni birivuga ngo ndabaye ububasha bwo gukandagira izoka na scorpion bimaze guhabwa ububasha bwo gukandagira shetani ugaca ugenda gusaba ukandagiye cyangwa ugiye kumukandagira bisikuye ngo umuntu wese azokika konjayo amenye ko shetani ago kuko magiye kumukandagira kuko niyo Bible soma ni byari wigeze kubona canke kugwana n'amashetani canke imyuka mibi hagenze gute ntagiye na kimwe nta kubita amashetani kuko na n'umusi n'umwe nzogwana nayo ngiri mu isi naragwanye nayo kuko yarandusha inkomezi ubu sinogwana n'abadayimoni ubu ndirukana abadayimoni Bibiri ivuga ngo wizera azotegeka ni gute nogwana nico ntegeka naho cyoza kinini gute bavuga we toka niyo Bible nta yindi choice hajye babona abantu ndiko ndasenga bakaca basimbagurika muzobibona mu makoraniro basimbagurika bagatera protocole yarenga bya mumureke haguruka nashobora kumuhangara kuko ndazi ico nagize muri Yesu Kristo ndumwami icyo jambo ry'Imana rivuga twaragizwe abami n'abaherezi umwami aragwana umwami arategeka icyo jambo ry'Imana ijoro ridasanzwe bigize kugira uhura n'ibintu bidasanzwe bikagutangaza ukavuga ati bwa bundi vya Yesu na majoro menshi kumuvugishwa kubwira ye ko nca ndondera nkaribura ko kenshi naja mu mayerekwa mu ijuru ko ari byo bintu bidasanzwe kuri jewe ko bidahagarara ko bitazohagarara kuyo nirugaranye reseti mba ngiye kwikalma kugira ngo ngire ivyo bihe ayo majoro iyo mirango uwo mwanya kuko Imana iriho abantu benshi bayivuga batazi kwiriho ndayivuga nzikwiriho ko nagira ubuntu bwinshi nkaduzwa amayerekwa menshi byinshi gusa ko uriko urabaza icyo kibazo ari akantu kangarutseko nibutse turi mu kibito cya Rugombo twagiye na 3-in-1 yari kiri ministry bagiye gukora igikorane mu shengero rya Vivante byabaye hanyuma mu nyuma dukora ku kibuga nibuka ko mu ijoro rimwe njyana kibito cya Rugombo niyo nzo ndayibuka nabonye ikintu kiza nk'intera nibuka ko ivyo navuze
navuze mu gifaransa inshuro zitandatu. Je te haïs Satan, j'aime Jésus, il est le Tout-Puissant. Je te haïs Satan, j'aime Jésus, il est le Tout-Puissant. Je te haïs Satan, j'aime Jésus, il est le Tout-Puissant. Je te haïs Satan, j'aime Jésus, il est le Tout-Puissant. Je te haïs Satan, j'aime Jésus, il est le Tout-Puissant. Nabivuze gatandatu ca ndavyuka. Kuri jewe wari umunezero. Nacemenya ko ari shetani wenyene ubwo yaraje kundondera. Yamenye ko ndamwanga, mfise uwo nkunda. Kandi uwo nkunda ni Yesu. Ibyo sinogibagira. Wow. Yeah. Yes, ntibidasanzwe. Warigeze kuba usengera abantu online, ariko cyane cyane abantu bo muri Arabia Saudite canke Oman, ngo abantu mu Barabu. Abantu benshi ntibavyemera bakavuga ati reka reka arondera abantu basanzwe barusha, bafise ibibazo. Kandi ngwize ngo arakira koko. Naho yo bari bubeshi. Kubera iki batobigerageza nabo ko barushe batari mu Barabu. Burya bari mu Barabu bararusha. Bariko barubaka amazu. Ariko abarushe bazi kwibesha ko batarusha. Icyo ni kimwe cya kabiri nindi yavuze cyane cyane. Ejo ku mugoroba ari umunyamerika yigeze kuba n'umusirikare. Yariko arashinga intaye ko yatabawe. Ntazi mu Burundi. Narahonyura mu Burundi. Video iri kuri live. Ari mu Barabu. Icyo ni kimwe cya kabiri. Nitwovuga ibintu byose dukora. Ko dufise office twakira nde nande. Twakira abande n'abande. Uravye commentaire ugeze kubona umugwiza atunga n'umanuka. Ugeze usome commentaire ugeze kubona commentaire n'umugwiza atunga nga avuga ngo ivyo avuga sivyo. Ugeze kumva navuga. Ivyo ntabagwiza abakwiza atunga ntiboza ngaho. Kubera iki batoza? Ngo nta mwanya bafise. Kubera iki batofise? Bisigura ngo bafise umwanya wo gushira mu ngiro ivyo twigishije. Kuruta umwanya wo gukritika ivyo twavuze. Bimwe na rimwe abantu bananiwe bahagarara kenshi mu bitagenda neza. Ariko abantu bafise bariko baraja bama bikonsantre bariko baragenda. Burya uravye no kwisi yose uzosanga abantu bicara bakritika nibo badafite ico bakora. Harura wewe uyu munsi abari mu bihugu by'Abarabu. Sinibaza ko ari na majorité y'abankurikirana. Ni baki. Fise serire muri Canada, y'abantu bafise amazu muri Canada. Fise serire muri Europe. Fise nakiriye foto y'umuntu yabaye graduated muri Taiwan. One of my son also. Abakozi Imana basanzwe bayoboye amashengero yabo no mu bihugu bitandukanye. Abantu iyo bibajije yuko wabikoreye abarushe nta n'icyaha kirimo kuko na Yesu yavuze ni muza abarushe n'abaremerewe. None urushe ninde? Ukenye adafungura yibaza ko urushe ari udafungura. Ariko ari abantu barushe bafite amamiliyari mu mufuko. Iyo bavuze urushe ngora nimba ari muri yo sanse kuko je narungiswe mu barushe n'abaremerewe. Mu barushe rero abatunzi barushe. Ari sino muvuga izina. Umuntu mugwiza tunga igeze no kumara umunsi wanje kuko papa yararushe. Ndamusengera aragaruka ba mu rutonde atangura kujera ivyo ategerezwa kujera. Bisigura mu ncamake yuko turi muri mission yo gufasha abarushe. Ushobora kuba unezero uyu munsi ugahora n'akantu kakuruhishije ucuhungira he. Kuri jewe ahubwo duhanure abarushe nka twebwe twari turushe ubu ntitukirushe tuguma muri Yesu. Ahubwo n'abarushe bakaruhurwa na Yesu bagume muri Yesu. Yes, mu gusozera ivyuzuye biyo ko butariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu 2025 ngaruka mwaka nkuko mavuze kuva mu 2017 no munsi ugize umwaka w'indwi biriko birano kuva ko ibiharuro indwi biracagaruka kenshi. Umwaka w'indwi ukwezi kw'indwi itariki indwi zatangumbuye mu 2017 kuva mu 2017. Message imwe ku bakunzi bawe bakunzi African TV kugira ngo umwe wese ageragejwe atazoshobora kubashaka ashobora kuhashika ubwo mu mutima agira kidasanzwe yumvamo. Message ni kubera iki vyitwa ivyuzuye. Ni kubera ko mu buzima umuntu yamarondera ko yoronga imfungurwa zuzuye. Yoronga impuzu zuzuye. Ni vyuzuye kuko bigomba bikuzuriza. Hama Imana ikabiduha akaryo kuko bamuvyuzuye. Sanzwe ndumuvugishwa. Ndazi ico bisigura ibitigiri. Igitigiri cyo nyene indwi gisigura ivyuzuye. Alors, ico no kubwira ni kimwe. Profita ko kajyo. Uhura niyo rendez-vous y'Imana kwisi idasanzwe. Nuhave uba mu Basamara aze gutabagwa wavuye mu Bwongereza kandi woshobe kwideplace na bisi ugashika ntiwemerewe gusiba. Wewe uri kure arababyiye fata ingendo zimatanye nino calendrier. Bidashobotse naho tuzoba turi live kugira ngo muri uwo mwanya bikunde ko namwe nyene mushikirwa. Ubutumwa mfise kuri uyu munsi muze mubone ivyo umwami ashoboye gukora. Kindi ni umunsi w'idome kwa gikanguro mu gihugu. Haravuzwe kenshi hazobaye ikanguro inyuma ya reset uzovuga ko hazobaye ikanguro uzovuga ngo ndiboneye ikanguro ahubwo reka nanje ngende gukangura abandi. Icyo nico niko ndabwira abantu hama namvuga ngwino tukorane mu gukangura abantu cyangwa usezire tugukangure mu bandi kuko tumaze gufata objectif yuko ikanguro itegerezwa ukorwa muri kino gihe Yesu yaduhaye kandi nawe uri umukozi wacu.
imana ibamugisha. Yes, yari prophet of Jesus Joshua ndabashimiye cyane gose. Genda bashimiye cyane, imana ibamugisha. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye ibibazo bavyumvise. Ni tariki indwi z'ukwezi kwindwi, ni ukwezi tugiye kwinjiramo, bitanguye kare. Tegura kalendrier yawe kumbure, utegura umwanya wawe kugira ngo uzoshobore guhashika, ntuzobe umuhombe. Waronke byinshi bitandukanye, utahani vyuzuye koko hahandi mu bigega byari bigaragara, ushobora gutaha byamaze kuzura. Yes, mari bahezegere cyane gose mu gisuma dukurikiranye. Asante sana.